Yes, byatanguye ni nyuma yuko turose abanyarwanda benshi barimo ba Chris Easy barimo ba Christopher bajenga mu Burundi muravyo twababwiye biti na Baridogera na Vestine mu bisanzwe inyenda muvano nivyo bitira mukuri ari bingahe ari bitatu ariko ro finale ni bibiri biheruka aho ubona yuko rero aba promoter benshi n'aba influencers bonga mu Burundi ahubwo ni kwa Dorcas muzana cyane kwa Dorcas mu witwa Irene kandi naje iyi message reka ndayirabishe yo hakikare arahinduye kubera nanje droit d'auteur nanje barayinteye arashabiye no unyina nje undabaye umupromoter uravyumva ukuntu vyaje nkuko rero urabona yuko abamenyesha makuru abakeneye gutora inkuru aba Vestine na Dorcas ro baza mu gihugu cy'u Burundi muruka yuko aranyi prophète c'était qui Modeste yaravuze ati itangazamakuru itangazamakuru rizoze kuri airport atariko ibisigaye vyose zero jewe nzovyikorera kuko nije nzovyifatira mu minwe nukuvuga ngo abamenyesha makuru bemere kugenda kubatora hama bagaca basezerana muraheze murakoze abo tubyaranye nabo tuyutse kandi yuko ari ni yakigwa rya Vestine na Dorcas ryateye ibibazo mwayibonye babicisha ku mbuga ahantu hagenda hatandukanye bavuga ati nyabuna twebwe twatekerewe nabi urumva ukuntu ivyo twabigaruka ko mu journaliste hajyanye mu journaliste ntagenzwa n'indagenzwa niki n'inkuru ibyo onyi tushe ku ruhande akora ikintu cagiye kubabaza abantu nuko umenga byabaye ibintu birimwe bira muri wikro akanywa babo uravyumva akanywa babo abanyamakuru ngaye bacu bakavuga ati nyabuna ko twakiriye abantu bo nyuma y'igihugu ciwacu twari dushaka ko abigwabo nabo babona ivyabereye mu gihugu iwabo kuntu batwemeje kuntu badushikanye ku mana atari ikintu cagiye kutubabaza nuko kuntu twaje gufata ama video hama bikarangira dutewe copyright nagiye rimwe abira 35 bivanye n'amavyuzi twinjiza akaburizwamwo imbere bamwe ngo n'ama YouTube ngo hakwa ngo kugira gute ngo gufutwa aba promoters bona aba influencers ngaha mu Burundi ntibabona kumwe bakavuga ati nyabuna akana kambaro kibara tuve hasi tubavire hasi nimba bazogaruka ngaha bazibabure numwe nimba bazorutuma kunako duca amamiliyari n'amamiliyari twabonye uburorero bw'abantu basavye bavuze ko batazosaba kuva muri batorose 1 million y'amahera y'amarundi uravyumva twebwe natwe ngaha muri bracket twatiwe copyright murabizi copyright bagende barabe video anyway abantu batata ivyo arivyo ngire bimeze neza ku mbuga social media cyo kuma YouTube isanzwe iriho abantu bazikoresha ndavuga yaba Facebook YouTube agiye atandukanye sasa rero abatipe bagenzi bacu mu Rwanda igihe aba YouTube canke aba influencer bafata video z'aba Christopher za Chris Easy za Dorcas Vestine kaziposta ku YouTube yabo abatipe bashaka kwita ama copyright ko kuvuga yuko bacha claiming muri YouTube yuko bariko barundi kwakoresha ama video yabo atarusha babifitiye hama YouTube nayo itifata amayayo yo kwinjiye ku mbuga ngukana umenyi zabo yarungika ku banyarwanda bivamo rero yuko abagira urunani bavuga bati twebwe nk'abarundi rero bakora baba influencer bakora kuri social media twafashe itegeko yuko ata munyarwanda tuza guta kuri airport uza guhamagara nawe ariko big attention iki kintu je nibaza yuko ari mbega iyo decision first of all yafashwe nande mbega nimba yayifatiye abarundi bose canke yayifashe we nkawe n'ikinyamakuru ciwe kubera ko ikintu nzi ku barundi uyu munsi barabivuze ariko abo bantu bariko baravuga ngo bahabwa amamiliyoni ejo sabyumwe bamugongeza ibiri azoza mwese abakonvenka babwiye ko atabantu beza nk'abanyarwanda atabantu beza babaho nk'abanyarwanda abarundi ndasubiyemwo tugira urukundo kuri gwa rukundo twibagira kwikuna tukikunda inyuma y'abandi bose kwamaze kwakunda kera reka ndakubwiye kino kintu abarundi nibavuye ngo bafashe decision kudazosa kuja kwakira abanyarwanda undi kuri amavyuzi ni bige strategy izotuma baja kwakira abanyarwanda hama bikarangira taco bahomvye bivanye nico bakwiye muri uko kubakira bibazo regretting
ahubwo bizorangira abanyarwanda bavuze ngo muradoza mudufate ama video zo strategy zayo ziroroshe nimba avuye mu Rwanda aje kurimba mu Burundi aha ndikunda atera ivyatsi abantu ko bava ngo bazosubira ngo bate copyright bazibatere namwe ni muzibatere ngo babibone namwe ni muzibatere bro ntazo barabatera kubera ko bazibatera mubibone urabona Rubambo par exemple ikintu ca mbere nk'uyo muntu yababwiye ati mwebwe mufise uruhusha rwo gutora gusa abaririmbyi kuri airport mwayigira mwiki voilà urumva rero kugira iki ko bari bababwiye ko batabakeneye mwari mugiye kugira kuba ko bari bababwiye ati mufise uruhusha ni mugume muhira voilà ni mukora kandi kazi nimba bidakunze ko muguma muhira naho ni muri bakenera mwemere bikurikira nkavuga nk'uko rojewe nkavuga nk'uko abarundi urukundo ri mu rugumane mugabo kandi iga strategy nziza ziba protectinga ku buryo umunyarwanda aje abaje muri business namwe muje muri business ni muje muri business kandi si umunyarwanda Burundi wacagiye n'uwari we wese ikintu cyamwe twuma tuvuga ngo ifoto ngo nta foto ngo kuri gukora ngatani foto nimwe twabonye ngo bamwakire bari muri business agezeyo n'abarondere hama barihe hama bamufotore bamuposting no mu Burundi ni babatumeko kandi habe na prix iri fixe urumva apana ngo all media no please come on urundi ikintu kino kumbabaza akintu kino kumbabaza urukundo tugira ruzodukwegera nakarambaraye ugasanga kuri airport yego data wanje tuwe urukundo nta kundi ugasanga kuri airport ugasanga umurindirindo wa journalist n'amakamera hejuru abandi bari muri iki bikura vyumva bariko barafilme bikura vyumva bamwe baje mu mariske yo kumenya ndibaza ruba monadinye sinabaciriyemo ko nibaza coco ndibaza ko biri kose babita wavyumvise ko batwumviza bose niba kore business nimba wowe wagwamaga uje kuri yapo utegera umuntu ugomba kubinjizamwo ko muno muziki business is a business, joke is a joke nta joke irimwo niba vyige business is a business ukaba warashoboye kugura kamera yiwawe ukagura mikro yawe menya yuko ari business utabikoze ngo baguhereze amafaranga nayo napfa ko kamikro cyangwa ngo gakamera ubure nako kuyakoresha burya nk'ubunyi ntagucemwe bibi kandi tugarukiriza urinda aha hateba gatoya mugosi nevya burya nk'ubunyi bogarukana de ben hakabura na media nimwe wora burya bo telefone ya diligence ati allo uri Rubambo ego allo uri big ego nimuze bashari akariyoni turajakaye nta nabantu bazomenya ko yaje niko vyogenda mugabo still on a toujours faim oya ahubwo mu gihe bazokwama ari all media na wa wundi atazi cyari co The Ben atazi yuko ashika kuri airport agatangura kubaza mbe The Ben ninde mbega muri bajya abantu bagenda kuri airport atazi nico agiye gukora urazi ko je namanyumvira urazi ko namaniyumvira tiburya nta bantu batira kamera hanze atari n'abajournaliste bakagenda bagiye kuraba uwo muntu ati ni benshi cyane ni benshi gose nuko sade sana atazi ko biri kose batwumvise mugabo no bisaba inzira babaje kabisa ko ndabumvise birababaje barashavuye nkaha numva babaje gusa oli ni wacu nabyo nuko gusa bientôt tuzogira kitasuke tuzokreya barakwiye gukiritinga nk'amaradiyo runani kitasuke umuririmbyi avuye hanze atunga iwacu akwiye kuja kuri media twa mu radio ari uko yabanje kuri par exemple ivyo birashoboka pourquoi pas nukwipoteja none harabikora anyway nuko mwavyumvise abafluencer ko batanze itangazo bavuga bati twaje gutegera umunyarwanda kabisa wa pene MC Macha de savuga ati je bitamo byose ivyo bazobimumagaremwo muko kumva haje umunyarwanda sizoja ku MC nuko baramuha amahera agende nitumwe turashaka ko abantu basonza baramuha amahera agende Rubambo mugabo kandi nawe agende gukora ikimujanye mufashe gatoyi aje kumvuza ico bashikije bobo sinavuzeho aho jeho magara cyangwa bashikije turabakosora nabo turabagira inama kandi nibagirwa n'agashavu ngo batwagwe n'agashavu ngo urumva si umunyarwanda gusa ni umuririmbyi wari wese azova mu kindi gihugu mumenye yuko atazoba ari Satubi canke Fizo canke D1 canke nde menya yuko atari umurundi mugenzi wawe aje muri business korana business il rentre tu restes à la maison asante sana ano ko tuva ngare kuri